yavuze ko twagute yitwa Peace International TV on the reselect amana izina ryawe wewe Bashiliano indundi Bashiri Ahmad Kafiri Marhemu izina ryawe ni Tateki bombo karata uvuze ngo manager wa Peace International TV hebu leta franga kwanza wa nichore ndugu yangu niko fu erega nari nagize ngo ni brage ba I'm serious ndugu yangu papi kagiye umbiza ukateka ka number 1 kagiye manager oye urabona hiwacu mu Burundi amavuga ati ngo umustare ni umuntu wo kujyama barababesh ngo umustare ngo umustare c'est la canotte ata amafaranga ugirasha yo kurangiye yo Reka nabaramutse nongere ndabifurize ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi nkuko bisanzwe again and again murabona yuko turi kumwe shimira abantu mwese mudukurikirana bose kuwundi shimira abantu around the world mutureka ko mu mudukurikiranye hama kandi ndababwire ko Imana yarabakunze kuba mudukurikirana hari benshi bakunda kwibaza ngo biba bimeze gute ibintu biba bimeze neza nkuko umuntu aba byifuza nyene nta na kimwe kiba kibuze ariko kandi na wewe utari bwabone Peace International TV on the select man na bless bombo clad feed garden kamanyanguri kumwe na Bashiliano indundi on the real hama rero ngaha mu gihugu cyacu abantu mwese mukunda kwitiranya neza na neza akazi kanje ni wumva bakubwiye Bashir cyangwa se around the world ukumva umuntu harivuze gusa munzanire hano imbere kugira ngo banze ngire icyo ndamukorera kuri kamera murabona umuntu turi kumwe uyu yaratrendinze sana muramuzi sinirwa ndavuga byinshi Yasoni umuntu atazi Yasoni uyo muntu abahe niwe nje kugira ngo duhave tuyaga uyu munsi kuri Peace International TV umusore nyuma yuko novuga yuko yaje mu cyane abantu mwamenye Gasore Yasoni yo muntu yumvise Yasoni yumva Gasore umuntu yumvise Gasore yumva Yasoni turaza kubigarukako ariko kandi urabona ko aberewe cyane umusaza karibu pose. Hello bafans murameze neza murabona umuntu hagiye umuntu amenyereye kuba mu journaliste mu radio kuvuga ndikuye nyine no kuresha nuko nyene tubeshe so narubije cyane nazari ni famille hapa turi kumwe brother wanje yavuze ko twagute yitwa Peace International TV on the reselect amana izina ryawe wewe Bashiliano indundi Bashiri Ahmad Kafiri Marhemu izina ryawe ni Tateki bombo karata uvuze ngo yitwa Bashiri Bihajati ngonde izina ryawe kajya kanyuma musaza niko kabi ngo Bashirinde Kafiri Marhemu muzaza ego papa samani sana ego merci sana nanje sinari hafi nari muri Dubai nari muri Dubai kuko je kenshi weekend namangene muri Dubai nka ijya semini heze nari muri Chine hama iyindi itujemwo zoba ndi muri USA ariko numvise ngo usigaye unywera icyayi musaza muri Australia mugatondo kakaresize rukabura comotse sambira ukavuga wagwifana mbwa uri hariya utajiripia bizo guterera ubuzima busanzwe so ni salade turashima alhamdulillah yego byose reka tubihimana neza cyane nagusanze aho uri kurakorera ibikorwa byawe ntuhagarika urabandanya ariko uraza kunyihangarira kugira ngo tubanze tuyaga amajambo don't worry yeah I'm free to talk about this no problem uzaza amashuri yaraheze yego vrem inyuma y'amashuri université inyuma ya université umugore oya mariage vivi neza na neza tuza rero musaza ndabishimiye cyane kuba kwanza tugira dukorane yego papa imbere yaho mbanze ndakuzane tugarukire unkundire tugaruke mu myaka ya 2020 2021 2022 ingene vyari bimeze duce tuza noneho turaza gufatira fondation ahantu mwari mugeze wewe na Gasore ariko kandi sinza kuza ku buzima bwa Gasore nzomurondera ariko nshaka ko hagira ikintu tuza kuvuga ubu bimeze gute Gasore arahari Yasoni arahari Gasore arakora Yasoni arakora yego yagusa kandi dukora bijya nyene different nuko twatandukanye bivanye n'akazi n'akazi narashimye kwikorana nabari yashimye kwikorana ndibaza ntabirebire kuri ivyo
ari tuza kuja mu makoro no ariko nyemerere noneho tuze inyuma yo kuva muri ihuriro TV kuvuga yuko ari naho abantu benshi babonye inguvu za Gasore na Yasoni kwanza Yasoni uwo tumureke kubera ntariho inguvu za Yasoni abenshi bazibonye cyane sibuza katanga inguvu zari zihari mugabo bazibonye biciye mu ihuriro TV kugeza uyu mwanya why utakiri mu ihuriro TV inyuma y'ihuriro TV noneho ibikorwa bishasha byarabandanije ndetse trending n'ubuhe buhinga baba warakoresheje mbo nta buhinga ahubwo gusa ni inguvu narakoze cyane birenga ya novuga ati ni Mungu kuko Imana iguhaye iraguha narakoze cyane na misahade nilipataga sana yo urabona kamera narakoresha nkumviriza ni dori za hatari lakini kashukuru Mungu nilifika nikatoboa mpaka hivi nafanya kazi hivyo ni ibintu byo gushimira Imana musaza ikintu je wankundira uyu mujama abantu uriko murakurikirana ubundi uri wabundi nyene iyo umuntu avuze on the real urumva wa muntu atigera hinduka uzomenya ati top 2026 uzosanga ari wabundi nyene musaza plaza wakupe fanta bagwifana hariya bataniongeza utajiripia lakini apana yo yakujiripia teriongera mbo ego hama rero noneho wongera unyemerere isa turiko turavugana nagusanze ku gikorwa turiko turagenda tubona amasezo agenda sohoka Yasoni ariko cyane ubu abantu ni turiko turakubona mu makonseri amashow menshi ni turiko turakubona biva kuki nigikuri kurategura kugira ngo noneho rero vya bintu bigaruke cyane mbo novuga ati urabona ahi wacu akintu twitubuze mbo management iragoye kandi nta muntu w'amareresi cyangwa amafilme cyangwa amakomedi cyangwa umuririmbyi yotegura show wenyene ata muntu amufashije natwe mboje novuga ati bizoza kuko ni buke nawe ndakora ariko sinkora muri channel yanje ndakora muri channel ya Janvo TV nkaba mfite abandi tukorana ba Marizo ba Alia ba Ange benshi ba Mira Boy Mira MP benshi tukorana ariko novuga ati soon bizoza tuzogira amashow kuko je boss wanje ndabimira cyane umuje nkorera je ndabimira cyane arakaze kandi afite vision ikomeye cyane yafite vision kuri jewe no kubandi ibyo amashow bizoza kuko nta muntu yikorana ikintu kimwe ariko nimba atari banga musaza nimba atari banga koko habuze iki kugira ngo amashow koko usubira ugaragare nka kera nige management nakubwiye nige management nakubwiye kandi urabona abantu muri Noro novuga ati kenshi abantu twebwe abajene bo buyino bafite amatalent kuvuga tugira ibintu by'amashow biratugora cyane biracagora kuko ino niba turabino abantu bo CDR niba turabino barabahari nyene hariya sinzi ko wanabibonye n'ubuce bubiri hari no kuntu bagira amashow ubu monza kumbabarira abantu muko no exactly nta bubeshi birazwi hari no kuntu bagira ugasanga umwana wo muri Noro kandi afise tara bamwitayeho gusumba wo muri exact uko nukuri nuko bimeze gusa nacu tuzovyikorasha tutabifanyaga mutabikoze twe tuzovyikorera neza cyane nakoze cyane uyu munsi ingene turiko turabona films zaba ziriko zirasohoka comedy zaba zigenda zisohoka tubona ibikorwa byinshi biguma bize ibikorwa byinshi cyane mbere no navuga yuko uravye par rapport ya kera ubu niho hariko harasohoka nyinshi gusumba uko kera byari bimeze nubwo ego zaza ariko ugasanga muri kumwe n'abandi ariko buri kurapambana kivyako ubona bizogushikana he rero wifuza ko bizogushikana he cyane gose urabona je gukora cyane sometimes byamabima inguvu nyinshi kuko kera twarakora muri ihuriro TV twarakoze cyane imyaka myinshi cyane twagiye kuboneka twakoze cyane yari cyo gituma ubu
je ndacakora kandi umunsi bizozamuka bizoza bikaze bizoza bikaze cyane kandi maybe muzobibona ubu ndiko ndakora episode series yitwa umve series ni series imeze neza cyane kandi ifite abakinyi bashoboye ifite abakinyi bakora cyane kandi bakunda cyane akazi kandi barabizi ibyo ndabyizeye cyane iyo series izozana yindi n'iyindi neza cyane kandi umusuzo bizozuko ni vumbi kuruka maji ya moto nabonye iyo umuntu ariko arakuraba urafise ukuntu urabatana urafise ukuntu iyo umuntu ariko arakuraba umuntu akunda gufatira cinema zawe cyangwa se comedy zawe arakunda kuraba ko hari kuntu ufata tala ukayiduza akarorero hari kuntu umuntu abona abakobwa ukoresha cyangwa se abandi bantu kumukoresha donc batari bazwi ariko gumvishije ton akoresha ningena bareka arakuvuga ukabona n'umuntu ashoboye ibi bintu donc bakura he izi mpano ushobora kuzirondera gute urabona izina ryanje Yasoni bo rirazwi cyane kandi ishusho yanje abantu benshi barayizi neza cyane abantu benshi cyane benshi sasa n'abakomedie benshi bamubandondera tukavugana tuvuganye ndakubonye ari mu kintu talent cyenda gufata kandi ibije nkora ibije ndiko ndakora abandi ntibabikora ko nashima ngo jewe mbonye ufise talent yawe ncana gufata ukuboko for example mfite agapeti kamwe kitwa marezo gafite ibihaha bapegwe kama kutwinyukwe exact kama nimbari kantuze kama rezo kama collection kiningisho so novuga ati ugiye mu peti yaraje yarandondeye tu nk'abandi twaravuganye yarafise umugenzi witwa Best ibintu nk'ivyo bavuga apeti bafise talent bafise don reka ndabafata ubu peti barazwi kameme barazwi cyane peti wamenyo hejuru intuzenye niyo mpamvu ndiko ndabikubwira nyene kubera ko ataramenyere wari kuri kuraraba intuze ziwe muri kumwe hariho izindi ngubona kandi urabona benshi bamambwira ati urabona wewe na gasore mwarakora ikintu kikatoka neza niyo peti mukinyanye ikintu kiza kimeze neza voilà cyo gituma jewe kenshi ufise tala yawe ufise don yawe ndagukurikirana nkagufata tugakorana neza cyane tugaruke kuri idée principale tuvuga yuko zaje hagati yuko ukora amasinema donc ukora amakomedi amuvagi atandukanye ariko wagiye uraboneka no mu kuvyina tala zo kuvyina wagiye uraboneka no muri tala zo kuririmba abo benshi bagiye baravuga ko indirimbo zoba zarasohotse muri Mihuriro TV donc nyinshi zoba ari idée yavuye hagati yawe cyane vyavuze mugabo tudafitiye neza na neza ubuhamya shaka kugira ico kivuze ko rero uyu munsi kwereke turiko turakubona muri movie rero cyane hama bijya bindi ukaba wabanje kubishira ku ruhande wanashima uko nukuri indirimbo nyinshi cyane kenshi nje mandazandika ego vraiment uko nukuri na ubu ndiko ndakora comedy na song ndiko ndazisohora kuko muri Dramvo nyene narasohoye indirimbo yitwa Kusikusi ndarezwe yani indirimbo ziza cyane harimo comedy nyinshi cyane kandi harimo n'impanuro nyinshi novuga ati je mfitiye impano yo kuririmba udansa comedy film ibintu nk'ivyo ni ibintu byo gushimira Imana yani gushukuru Mungu japo ko Mungu akupatiaga ibyote Imana yagiye impano mugabo akupa franga nk'ubu niko kabwera nicoreye mina choreshaga manager wa Peace International TV hebu leta franga kwanza wa nichore ndugu yangu niko fu erega nani nagize ngo ni brage ba I'm serious ndugu yangu papi kagiye ubiza ukateka ka number 1 kagiye manager kawaye muzaza ego baba iyo umuntu ariko arakuraba neza mwibarabara ari navyo bikunda kubaka abantu wagiye tuza turabona muri entertainment ugasanga umuntu kumubona ariko siko ari ugasanga iyo umubonye yicaye ahantu gusa ihakiri ziwe donc arafise ibinari kariyumvira siko iyo umuntu akuraba akubona mw'ivyo bintu dufate ko mu myaka nk'ibiri jewe ndiko ndakora musaza Imana ndarahiye mina rapa urabona 2 ans uzoca telefone umugire ati Bashiri cya kintu wavuga wari wabiravye ko je nanje ndafise vision musaza yo kuraba
Bashiri ko nakiri sana. Urabona umviriza gafe. Ahubwo uzomupasiteri sha. Umviriza rero. Oya. Umviriza. Reka naguhe ide. Umviriza. Reka tugurize urushengero. Sivyo? Se turajya amafaranga. Kasarisha. Office tala, office ukuri. 2 ans. Zo ndi mu boss, manager. Yasoni manager. Of course. Ndirimbo. Ya nukuri kabisa. Rap. Cha dukubitamo turi bukaza 2000 ko tubwira. Bazigagende. Ipantaro zanga ziganuka. Saje tuzigarukane. Ziza barono bakera. Man umutima vraiment ewa afise igipaji gikomeye cyane kwe. Reka awuvije ukuri. Je nanje niyo vision ewa niko na vision sana avuga ati Yasoni hafi mu myaka 2 vraiment. Ndakuwa Venera. Kono kuri. Chawe zo murusha. Muza. Ego papa. Mbere ko nza guhava ndagusezera rero kugira ndakureke ndabona igikorwa biragiye. Akajambo. Ushobora kuba wobwira abantu bari muri entertainment mugabo by'umwihariko ku bantu muwa mwarakoranye ntibari bakwiye kuza baribagira ko mwakoranye ndetse n'abantu bifuza gukorana nawe ntibari bakwiriye ahubwo gutinya kuza gukorana nawe cyangwa se mwebwe abantu mwese mufise produit kandi ziba zimeze neza akajambo ushobora kuba wobabwira kabakangurira kugira ngo n'imiburiburi babone talent bazikorere icambere na mbere impanuro sinotanga mu bagiye bafise talent habwo notanga bagiye bafise uburyo bwo gufasha bagiye abantu bafise talent so nuko bimeze abantu nka twebwe dufise talent gusa ugasanga ufise uburyo bw'amafaranga ariko nta mutima wo gufasha umuntu afise talent iyo ni conseil bagiye abantu bafise uburyo neza cyane dufasha bagiye abantu bafise talent kuko ahi wacu mu Burundi n'abantu benshi talent barazifise ariko turabuze uburyo cyo ni cyambere amashaka abiri naco uri umustar uri umukomedien uri mu newcomer uri umushasha wa comedien sivyo mu newcomer sasa utanguye kubaka akazina apa ni zina akazina agasikse aho uciye hose ugiye mu komedie abana komedie abasheri komedie nta nurashika haba gusa ico no guhanura kora urenzaho warenke ugene n'ahandi ahantu ukore nta mustar umviriza urabona hiwacu mu Burundi bamavuga ati ngo umustare ni umuntu kujyama barababesh ngo umustare ngo umustare c'est la canotte ata amafaranga ugirasha kurangiye kila kitu ndugu yangu kumbe rero kora rondera section rondera ubustare bwawe rondera amafaranga sivyo ndo utakuwa star neza cyane no c'est pas bon nuko rero iyo niyo conseil abaye bagiye abantu asante sana musaza YouTube uracari Yasoni official aho ndiko ndakora ubu ni kuri Dramvo TV neza cyane voilà ico nico ndashaka kugira donc bamenye aho baja kukorona ni Dramvo TV reka Dramvo TV neza cyane asante sana my friend ndagushimire cyane Imana igwezagiye ariko mu kurangiza ndafise exchange kogwa gute exchange ni hagati y'umumenyesha makuru no guest jewe ndaza kwishira mu kibanza ndaza kuba Yasoni wewe uraza kuba Bashiliano Bashir Ahmed Kafiri Marhem sezera rero nitaye ego Bashir Kafiri Marhem mukhama Bashir merci beaucoup man boss mwongeze mshahara ujamaa anajua kazi kandi unaona mugabo igese erega wako Bashiri okay mindo Yasoni awendo Yasoni mindi Bashiri wako Bashiri ngara pisa ngawe okay sasa Yasoni biso kazi yangu wananivuruga sio kazi yangu azade sana ndagushimire cyane Bashir wakoze ku mukiganiro wakoze no gushikaho nariko ndakorera ibikorwa kugira ngo ejo canke hirya yejo ndabereke move ko zibandanya kandi Yasoni nagarutse Yasoni yagarutse buje ko Yasoni yagarutse kandi ikintu babwira Yasoni umushigikire umuteze imbere sivyo arabakunda ego najewe naje kandi sinzobamara amazi ego papa ego